Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye gukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mudukurikirana kandi muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru. Muvyeyi Margarita Barankitse. Perezida Nkurunziza yigeze kwihweza ivyagiye biraranga ubuzima bwa Maggie aca amwita mama nationale, umuvyeyi w'igihugu, anamuha pasiporo y'abanyacubahiro, pasiporo de diplomatique. Ntiyihenze, bamwe batese ntabwo yari yihenze mu kumuronsa ivyo vyose. Margarita Barankitse ntasanzwe, ubuzima bwiwe bumeze nk'intambara. Ubundi yavutse yitwa Habonimana Margarite, yabuze se mu mwaka w'1962 afise imyaka 5. Sekuru aca asaba ko abo buzukuru bahindurirwa amazina bakitwa iry'umuvyeyi wabo Barankitse. Ni gutyo Habonimana yahindutse Barankitse, izina rivuga vyinshi mugabo. Mu mwaka w'1983 Margarite Barankitse yari umwigisha w'igifaransa mw'ishure ryisumbuye mu Ruyigi. Niho yiyamiriza akarenganyo yabona gakorerwa abanyeshure b'abahutu bahejeje igice ca mbere c'amashure yisumbuye kuri iryo shure, aca arahagarikwa mu kazi. Yaraburanije leta maze arayitsinda mu mwaka w'1986. Yamye ari umuntu arera abana b'imfuvyi, bamwe akanabandikisha nk'abana biwe adatandukanije amoko. Urwimo rwo mu mwaka w'1993 rwamusanze asanganywe abana 7 areze. Abahutu 4, abatutsi 3. Urwimo rwo mu mwaka w'1993 rwamutwaye benshi mu muryango wiwe. Perezida Ndadaye amaze kugandagurwa, abatutsi barishwe ku bwinshi, batemagujwe imipanga mu makomine ya Ruyigi. Niho bamwe bahungira muri diyoseze katolika ya Ruyigi. Abahutu nabo nyene barahahungiye ku bwinshi, cane cane abakozi ba leta, kuko batinya kwicwa n'abatutsi baje kwihorera. Maggie yari umunyamabanga wa diyoseze Ruyigi. Kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993 hari ku munsi w'Imana dimanche, Maggie yariko ategura ahabera imisa.
niho yabona abateye barondera kwica abakozi ba leta b'abahutu bari bahungiye kuri eveshe Ruyigi. Agerageza kuja imbere ngo akingire abo bantu, ahubwo nawe arafatwa arabohwa. Abantu bashika 72 bari bariciwe aho ku cicaro ca diyoseze. Magi ahera ngaho kwakira imfuvyi zose, abahutu n'abatutsi, abarera nk'abana biwe. Amajana ibihumbi vy'abana vyaraciye mu minwe yiwe. Ni naho havuye ishirahamwe rikomeye Maison Shalom, inzu y'amahoro. Magi ntiyigera atinya kuvuga ukuri, naho koba komutwara ubuzima. Amabi yakorewe abahutu arayavuga atarya umunwa, amabi yakorewe abatutsi arayavuga atarya umunwa. Bose abita abavukanyi biwe nk'umukristo. Mu mwaka w'1994 yaragiye gusura mu masentare aragiriza abatutsi yabonye bica abahutu, vyatumye yitwa umuhemu. Incuro nyinshi yarahatswe kwicwa. Mu mwaka muri 2014 Magi yariyamirije ko Perezida Buyoya yohabwa gutwara Francophonie. Yamwagiriza ko yahonyoye agateka ka zina muntu akiri umukuru w'igihugu. Naho Nkurunziza yari yaramuhaye agashimwe, nticabujije ko muri 2015 Magi yiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ntaho Magi atageze yerekana ingene intwaro ya Perezida Nkurunziza yariko irahonyanga agateka ka zina muntu. Ivyo vyatumye ashirwako umutahe mpuzamakungu, anacirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa ivyiwe vyose, co kimwe n'abandi 12 bari mu baharanira agateka ka zina muntu be n'abanyapolitike 12 nyene. Ishirahamwe Maison Shalom ryarafuswe, amatungo yaryo aranyagwa na leta ya CNDD-FDD. Uwareze abana batari bakeya b'abategetsi ba CNDD-FDD, uwabereye umuvyeyi bamwe mu ba CNDD-FDD bakomeye uno munsi, uwo Perezida Nkurunziza yise umuvyeyi w'igihugu, uyu munsi yitwa inkozi y'ikibi ihigwa. Ageze mu buhungiro, Magi ntiyacitse intege. Yarabandanije gutabara abana b'u Burundi mu buhungiro. Maison Shalom yarabandanije gukorera hanze. Mu Rwanda yahashinze ikigo gikomeye citwa Centre Oasis gifasha ugwaruka n'abakenyezi b'impunzi. Uyu mukenyezi akura hehe izi nguvu zo kuvuga ukuri ibihe vyose ataco atinya? Bigenda gute ngo Magi ntacike intege no mu bihe aba akorewe ibibi bidasanzwe? Ni gute umuntu agirirwa urwanko we akabandanya yigisha urukundo? Ibi biragaragazwa n'ivyo uno munsi ku mugoroba w'igenekerezo rya 5 ku kwezi kwa 10 umwaka w'2025 hari ibiganiro biza kumuvugwa ko abenshi bavuze ko bari bwitabe ikiganiro catunganyijwe na Focode kiza kumuvuga ko kuvuga kuri Margarite Barankitse arongoye Maison Shalom.
Ico kiganiro kandi kiraba kirimwo na Pacifique Nininahazwe arongoye Focode, murazi ukungene abandanya kugenda avuga vyinshi, avugira abanyagihugu, arondeza abo igihugu c'u Burundi kiba abo CNDD-FDD iba yanyuruje yagiye gupfunga. Ico kiganiro kiza kuremeshwa n'abamenyeshamakuru harimwo Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Aba ni abamenyeshamakuru nabo mumenyereye cane baremesha amaspesi, ibiganiro bigiye bitandukanye. Abashobora rero kuza kugikurikirana ubu kirimwo kiraba, bashobora kunyarukirayo bakaba bacumviriza. Nayo rero mu yandi makuru turababwira ko Generoza Ngendanganya icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaremesheje ikiganiro muri komine ya Gitega asaba abatowe bose indongozi zitandukanye ko zokwama zikorera abanyagihugu nk'uko amakuru ariko arabivuga. Nuko rero nanone tugiye kuba turaba duhagarikiye amakuru yacu ngaha, bantu dukurikirana tukaza kubaha andi makuru yacu ataha mu biganiro n'amakuru tuza kubatohoreza mu zindi nkuru zikurikira. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, mu gace ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.